Ishirahamwe ryacu Building and Multi Business Company ni ishirahamwe rikorera mu gisata c'ubwubatsi, tukaba dukora ibintu byo kubaka n'ibindi byose bijanye navyo, harimo nk'ivyigwa bitandukanye gushika umuntu arose inzu abamo canke ishirahamwe rinaka arose inzu ribamo. Twatanguye rero ku rino shange mu 2012, ni kuvuga birakurije neza imyaka 5 ririko rirakora muri bino bintu bijanye no kubaka. Muri imyaka 5 rero twarakoze ibintu bitandukanye, twarakoze ibintu bitari bike, dukorera abantu benshi, dukorera amashirahamwe atari make, tubakora cyane cyane ivyigwa, ni kuvuga abantu bafise ama projet bakaza ati mfise projet nk'iyi, mubona yo ntwarangahe, canke bakavuga bati mfise amahera nkaya, mubona noronka projet imeze gute. Bivanye mwe abaza amahera afise ico yotwara, ubundi abaza ati projet afise amahera yotwara. Hanyuma rero twarakoreye kandi abantu benshi turabubakira amazu, abo twagira ivyigwa benshi usanga baca bavuga bati nimutwubakire n'amazu, kubera yuko dufise ubuhinga bwo kubikurikirana neza kuburyo batidoga. Nabyo byinshi twaberetse bijya bicapu magiye mabona hajya na hariya, nivyo abantu tuba twakoreye ibicapu ivyigwa, bagaca bavuga bati n'ukunyubaka kandi munyubakire. Rero turamaze gukora vyinshi mu kubaka no mu gukora ivyigwa.